kajya gakecuru akantu kangana nk'ifyigo gaze kakoroye inda gafise ibintu byinshi bakagiriza yaje mpandara nkaraba post nkabona eko gamana hajya umufu ntiyinuki numva nikibarabara kimwe genda kirasakuza mwibarabara nukuri abarimvyi kazi imitima yabo iri hafi kujya umengo neri na kamana bamugiza kamana ka industry iyo operation tuyitende ni operation mutamakazi umukecuru. Yo, me people, your boy Adronis promoter, brother from another mama, Mr. Dreams, Garsodomir Chance. Nkuko mubibona nama ndababwira yuko ntabazanira urusaku ahubwo ndabazanira amakuru mba nitohoreje. Zinoti ko zakogize neza. Ahubwo shaka wabyibushe. Uri mu byungu mana bazaba yandi bavuga ni nawe $20,000 urayazi amahera mu Burundi yibereye mbere yo mani $20,000 mba nemeye ugukubita nkongera nkarakuvutse oya Joseph unchorera ntungirire nabi uze guca muri ndagaswe ndakugurira ubunone ko nubwo abakoresha umwanya ujya akabenzi akabenzi ni fresh nawe niko mwifuru kumutse neza so umeze fresh ari ndabibona vraiment muri Eden ora hatagati ora hagore jenda hagore narabuze uwo $100 ndamukore nk'ibyo numva kuguye kuri ziranotse nkuko nabadaye babwira ubu sinamuzanye bon namusanze muheri wabo yankundiye ndinjira sindi muri bamwe bavumbura nta mpango nsimba hamaze imisi ariko aravugwa makuru y'amafaranga y'umukobwa navuga ari muri Oman yagumya kurungikira amafaranga imyaka 5 yose Murundi kazi wacu Davis ngo nta no kubika ngo yagumye agirante ayatagata mugira niyo mpamvu mbona ibintu bimeze fresh Davis senka vraiment uri kurajya amafaranga yo mu diaspora senka urayumva gasubiramo kandi senka ukwezi kwa mbere amezi 12 mu mwaka umwe cyawumva rero imyaka 5 amezi arimo utagata ngano bafise ikivewiti kigaramiye ngaho gusa numvise amakuru ansumira ngo warusigaye uba mu bandi mba mu bandi ni mu bandi ni muri twegeranye bavuze mu kigo amakuru yose ari ngaha hanya neri nate yashize hanze kayo utagahejeje araguruma mbe iyo operation tuyitende ni operation mutamakazi umukecuru operation mukecuru ni operation mukecuru harahiye koko harakwishe operation mukecuru utaranyibagiza ahantu ngo warumaze igihe wibera ni mu Kigobe none nimba wari byunguka niyo yavuze ngo niyo mazi iminsi cyangwa niyo mba ngo niyo ba urumva ngo umwanya n'umwanya ngo arashobora gusha ngo kagaruka ku musagi wacu kubera ko bamaze ho gukagura kiza abandi wagunyunyikana aho je ndumva ni sawa ndumva baheruka babanga ngo mazi arashobora ntibagira ibumbeho wakiva ku musagati kubera kinoti z'umudiaspora zagwiriye tahire rimwe mbaya nyama kwa nyama baje muri commentaire batubwira ingene basigaye bakubona ukuntu watagase ukuntu wavyibushe antuka ivyo bintu ariko aravuga nivyo tubwira oya kuvyibuha urazi ko abantu benshi batavyibusha n'umutima mwiza n'umutima mwiza twe dufise mubi oya wewe udutaye twawe nagenewe konda niryo geno rya bifo kujakiyero kuri no kugira ishimira Imana ariko vraiment zino nkuru za Nerinat hamaze igihe novuga ngo hariko haraba impari muri industry aho ubona yuko Nerinat amaze gusohora inkuru yiwawe amaze kwatakwa n'abantu yaba Simbizi yaba Shimamanda Moses na wewe ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye urabona yuko ariko aravuga yuko bakurungikiye amafaranga imyaka 5 yose nta na 10 washikanye ubike wagumye uyajya ubu warupangiwe Kigobe nuwo wabesha ibinyoma byinshi diaspora none azobura n'imbwebwe muza mwitwaza umuziki muri n'aba underground nta na attention baguha please buraca muje mu butungane en fait neri nako sineri ni
ni mukecuru wacu nukuri aho kantu Imana impe kukuma ndakibagira urumva ndakibagire oya ndakibagire aho kantu kani bari kaka kazina kiwe ngumane mukecuru ko niryo rimubereye tiro muri operation mukecuru operation mukecuru mukecuru wacu fete hahire rimwe nubundi ntajana nubundi mukecuru rero wacu Bagomba kujana mu butungane. Oya numuyingaye. Ojana mu butungane umuntu. Byaranze. Kira afise ubushobozi bwo gutwara umuntu mu butungane. Ati Spox baramurenganije. Ahubwo noteri mu. Murazi ko kwa Rujanti hari abantu bakomeye. Harahiye. Ngaha hari abantu gusa bagwaye mu mutwe. Harimo na Neri. Akoye kuje kwa Rujanti. Ati bakwiye kugira inverse Spox bakamukurayo bakajana Neri. Ujya ni stress z'ibibazo bikomeye. Umva kabisa bimwe byo kugwana. Mugujya. Gene muyinga yasikaje gutora amashashe ugera kuri byo wogena kumuvuza gene wogena kumuvuza yo genda kumufungira muri kugira ngo ntahave yica abantu babandi ega nico gisigaye vraiment nico maze kubona abantu ngavye ariko ndakubaza ikintu kimwe bon Nerinat ndamuzi yuko mengo n'umuntu iyo afise amakuru abanza kwegera uwo muntu afise kamakuru akamuha attention akamubwira ati bimeze ukuntu ndagufise kamakuru aya naye eske yo yaragushikira jewe na attention yamaye jewe anerefonye ngo aragomeze neza ngo hita mvuga yego ngo byagandikiye ambwira bite ndabwira ni bon acha telefone anerefonye ndamwitaba ambwomeze neza ndabwira yego nkumviriza ngo tanga amahera y'abandi ngo twamenye ko ngo hari umuntu wo muri Omani ngo reka rakwagiriza ibintu by'amara ngo kandi nivyo ndambwira uje kumbaza none ngwego kandi ndashaka ngo nguze ngo tubonane ngo gira ngo ndabahuze ngo hama ngo usubize amahera y'abandangwa none wewe uje kunyumviza cyangwa uje kunyagiriza tundama none wewe mu bisanzwe ngo baye opeje cyane urumva wabaye opeje cyane muri baba utsa no opeje no kwagiriza araba amakuru hirya no hino karabi hande vyose akumviriza hama gaciro ci wewe ngo tanga amahera y'abandi ngo gira kuno ndavuga we ndabwumviriza umukobwa aje twubane nimba wari imenyere bajya bakobwa barimvye bandi wifatira mu kiganza uko ushaka jewe ahi wanje ho urashitse namwe turashitse vraiment ngo none ngo je ndi ngurubona ngo yambye ngo arihe ngo je ndi Gitega ngo nashaka ngo umunsi nzomanuka ngo ndafise bilo ngo rero ngo yo bilo ngo hariho abandi abantu ngo babashinga ntayo bafise bilo ngo baze ngo tubahuze ndavuga urakomeye mu bwonko wewe urahuza abantu tazi none nimba ari vya 5 urazi iyo vyatanga ne uhuza abantu utazi kina kimwe deja jewe warukuye kumora kumanza ukanyumviriza kote yanje utashaka kumviriza okay nta bindi rero nari sishaka no kubisigura mu gidashaka kunyumviriza rero toka ugendere ukora ivyo ushaka ndaguposta ni nibashe mu bantu kangisha guposta sindimwo mu bagugumwa sindimwo ni nyarutsa ubu ngani ndirodi kuguca ndakwishura direct ntirabizi sisamara kuco kintu ni nyarutsa ndakuba ikumengo mu bantu bakora ivyunguka ngaha mu Burundi na simbiza rimwo ubwo ntimwa mwarasanga izo noti ko mbona mu bintu byose yavuze yagumagaruka mo ngo na simbizi ahubwo simbizi yaciye abibona ataranyandikira acambwira ngure nanyo ndabijemwe gute ndabunga nibaze ngo none ngo nshore ndabunga we yarajaniranije oya ni ucubura kare muyingaye umfete imigeri bihora itera ya dosi ni jet rero byari bisa montage abikora freestyle rero afata ikibazo kiba cinjira muri kindi abantu bose babomanye imitwe dosi y'umuntu umwe arashira nk'abantu nk'umunani atanaho bahuri ugasanga wowe umuntu ajize mu hano uhuzi nk'ubijera ibintu vyanje bishyizemwo niba ari mu diaspora yitwa nde nimba ari inde ariko apare y'ivyo mari Saidon Nyanka uwo muhungu ntawe nzi n'isure we nayo nzi niwo muntu ati ndamunzi mu ndirimbo bamuririmba bajya baririmbye bamushiramo muga isore we nawe ntayo nzi muguru ba Windows yani yaragiyemo usanga naye mu ma diaspora yararungitse nabazwa ni kirasi nawe nanga ariko simbizi aguma avuga yuko Nerinat ashobora kuba yaramudiraze Nerinat aza kudiraga simbizi kugira ngo bakundane hama simbizi aramwanga ngo niyo mpamvu Nerinat yanka oya none ngubazi kibazo kibwe urabona ko neri ari umungu yo mutumbera ngo bakundane yega no waje ko barondera azona bafata ku nguva ahubwo uyu umurapimye 30 nawe ngene mugiriye impuhwe n'akarimi kabi rega Neri wo uri umuhungu uje kumudraga umanze gutekereza kabiri ukavyiyumvirako muko vyiyumvira ko aravuga none nkujya ngenda mugira igisasu kirimbuzi ngenda na mu mufuko umuzi cyane
umwanya wose kizonturikirako kujya umukangije ati ndaguhera cyangwa ndagusore ndaguposte ndaguposte jowe wogisabirako ukiraho nyene umutwara yaravuze yuko ibintu byose navuga ngo uko kose ko kujya amafaranga aba diaspora abandi ubikora witwaje yuko uri umunyamuzaga ako kantu ko kumuzaga rera none musaga yamugize iki ujya mukobwa w'abandi nako ujya mukecuru w'abandi yamugize iki none ngo witwaza ngo uri umunyamusaga none sindiwe ukaca ujya inoti z'abandi ngo ntuzishura gute Larwana ziririye narazimuri ujya mu ntuze yo mukecuru ubu rero kumusaga ni mu oya twe kumusaga twe turiyemera oya twe turingangari none ko bagomba kujyana mu butungane bizoca biherera kandi uzofungirwa kumuzaga nyene rese yo mpamvu niturenganye niturenga mu korera icaho kagihanirwa yamaze kubivuga yuko umwanya n'umwanya bashobora kukujana mu butungane ahubwo niwe canke n'abandi kabivuga umengo niwe bon niwe yatumye kuko niwe yagushikirije ubutumwe niwe yatumye aho rero azoye no mu bambere baza kumufata ukiraho oya numuyingayi yaba ziconzi niyo fuangago yajya majambo ukiraho muri ivyo bintu byo gufungwa no mu miseze yaravuze yuko wari wafungiwe imuyinga bitewe naho nyene ngo n'inoti wari kajya gakecuru bantu b'Imana muko murakurikirana Akiwacu Media n'abaririmbyi muri rusange cyane n'abaririmbyi kazi no bajugumira umenga imitima yarabavuye nukuri abaririmbyi kazi imitima yabo iri hafi kujya umengo Neri na Kamana bamugiza Kamana ka industry sivyo ikiri mwomenya coco Neri nta makuru atanga numva nikibarabara kimwe genda kirasakuza mwibarabara kibaza ngo makuru na yangu uku akagenda nta no kugenda gutoza oya natoza kuko yabatohoza yaba yarafise ubwenge ntiyovuze ngo je nafungiye muyinga mu majambo make yarabeshe ntibagukwegeje muyinga maze kwijamo ngiye muri concert inshuro zibiri sivyo ngiye muri concert yaho nta kintu kibashaka ko je abantu mi ahubwo ivyo yitiranije rero sasa gituma ari umuyinga ujya mu kecuru wacu gituma ari kibarobaro mu bwo yari concert kandi vraiment navuze ko ibi ntazigenda bivugako because nanavyandikiye ndi muri yo ntara pana muyinga nari ni mu Ruyigi navyanditse bivanye na Simplice manager wa Wiz Design ndamubwira vraiment sindosa kubiposta ko mu bihejeje dossier yanyu muyihejeje nari ndabihevye mugurumva kineri kace kayigarukana kaje kabinshirako mu majambo make abakunzi ba Akiwacu Media n'abakunzi ba industry ndundi muri rusangi bagomba baronka inkuru kugira ngo ubeshuze yuko ibintu avuga ataba yabitoho yavuze ngo nafungiwe muyinga ivyo bintu vyabereye Ruyigi naho nkirije sinafunzwe kandi abantu bose kuje niyandike kuri stat mvuga ni gute ndagufungirwa Wiz Design we dufani kugenda gufungirwa sinafunzwe je baramfashe bamfata nk'iki basi mvuge gute bamfashe kuko je iyo show ya Wiz Design na twari turi kumwe ari jewe Wiz Design nundi mutipe ntibuka wari we twagiye tugiye gushikira Wiz Design muri toya yararimwo ico gihe twava Ruyigi tuja Cankuzo umva Ruyigi yari samedi Cankuzo yari dimanche rero tuje kuko je ibintu vy'urugendo sindarumenyereye tugenda umwanya muremure sindabimenye nshika nagwaye kuko twe dufise urundi rugendo guruca tuva Ruyigi tuja Cankuzo cyo bisaba ko je ndyama navuye muri show mpeje kuririmba turataha muri hotel tuja muri hotel ndashika ndyama bo bari ivyo basigayemwo biwe n'abasekirite biwe n'abandi bantu twa twaduganye basigaye maranwa na timu yiwe kuje nari umwe jina rumwe kugenda canje yindi abandi bose yari timu ya Wizi je rero nacingira ngena kujya rumva kandi nari kuri inde nubwo navuga ati ivyo nakonsomye byose nari kuri factory ya Wiz Design kandi ivyo je nabampaye nivyo bo bampa sivyo je nagura ngo je oya je baranzanira ati tori iki sivyo ngiye muri show ya Wiz Design Wiz sinzi biru bagiye barakonsoma injabuka nibiki tutatugiye mu gatondo bukeye batubwira ati njira umuduga tubandanye muri show mu Cankuzo ivyo haracigiye mbego vyabaye mu ngo mu kwa kane kwa 2022 mwagiye mu Cankuzo amahoro ata kibazo cyabaye yego urumva kaje nta nime n'umuntu ari mfise wo muri Ruyigi yego mu hacigihe mengo mu kwicenda no umugenzi wanje yarampamagaye yarambye ati no kurangira ikiraka ukuntu mu Ruyigi nta kibazo turayaga tipo wacanja gukorera mu Ruyigi kandi mu Ruyigi rero nakorera samedi buca dimanche
nca ntaha samedi ndakora show bigenda neza vraiment dimanche none azambona banzaniye mandadare we ntibitaba no kuri zone bitaba muri park apana na video recherche mandadare yo kumfunga Ikihe? jeho nyine bakinzira mandadare babwiye muri studio ni mandadare ngwego mandadare nakoze ikihe caca butuma banzana mandadare ngwengo warariye ntiwishura ndavuga shoye nari sinishura vuga ni ibintu sivyo nojya gute sinishure kandi je deje nari kuri facture y'abandi bantu nivyo kandi jewe mu bisanzwe ngiye ahantu ndi kuri facture yawe ivyo umpa nivyo jewe ngira sishaka kwigira ntafite amafaranga niyo nishatsi iki wanje ndakiriha imbere yego ewe ndavuga nti rero mu bisanzwe ndiciye nje guturitsa ruyi harahiye ndiciye asanga yandanye ibisasu oya nta minote banyambitse minote yiki cyari ngaho baca barantwara kuri zone bacambwira ati rero wewe rondera umuntu atumye akorisho ubarondere bakubwiye nda telefone bangenesho ndababaza bimeze gute kumengo bafashe jewe nimba ari cononekaye bari gufata mwe mwateguye show bacabwira ati sibujya si dossier yawe yejo twe yiwacu ya show yejo ahubwo ni dossier with design yari amafaranga ntangiye yari maze igihe yari yararenganye ndavuga none jewe wizi ndamufungirwa nkandi none jewe ndi sura ya wizi ndi mushiki wa wizi ndi mama wiwe ndinde kugira je bamfunga ngo bagufashe kugira ngo uko wewe ngo uwo mu mama ngo ya telefone wizi ntamwishure bikini bikimene n'ivyo acavuga rero kujya mukobwa no muririmbye kandi muri gasho bari kumwe reka ndamufate biza gutuma ujya mukobwa cha telefone wizi azariha amahera nisha telefone wizi yansa kunyitaba ndagerageza gushika naho nandikira Bface nandike Bface jewe kaje giye Bface ari Australia urumva ndamubwira nti umviza wizi ndabwira Bface ni sawa yego arambwira ni sawa ndamubwira nanje namore ngo bimeze kuri namubwira ati womfasha nimero za manager wa wizi kuko arafise manager acama nimero za Simplice mukuma nimero za Simplice naramubwiye bimeze kuri Simplice acambwira ati kumenga ivyo bintu birimwe amanyanga ndavuga none birimwe amanyanga je ko bambiye ko nava ngaho wizi atayarishe je sindi mugasho mugabo ndi hanze ndi kuri zone simva ngaha nuko rero nzacambwa ati baza basa amafaranga kunangana tuyari manager wa Simplice niwe yarishe wenyene yo vyivugira wizi design barabiswe rebo bayarishe ibyo byo kuvuga ngo reba baramfunze ngo baca bamanuka nino oya jino baramanukanye tu ndaturamanuka niwe ko bari bwayari bari nabo muri show yabo sinzana bari muri show yabo je sinamanu sinagize ni umengo ago nibanagize nibayarisha uwo munsi oya nibayarisha uwo munsi ahubwo bamvuze ati uze kubwira umupromota wacu aze kuza muvugane ndavugane reka manuke rero turi kubona abagenzi hariya abantuze nye bose bagataye muri ivyo turamuzi naco mugira tumanukane uwabikoze rero ngaho umfashije kugira ngo abumvishe ko atari jewe ni manager wa Bface kuva muri Trebeka pasi ni wacha kuntora acambwa ati ndagutoye ndakumanukane ndabizi iyi dossier niwe ntayurimwo ati bibaye ngombwa Simplice ni yanka kuyariha canke wizizana jenzo yariha ntaribi nuko pasije turamanuka bisigura yuko amakuru Nerinate yatanze ahubwo aronkeyeho muco atamugobogobo nana kimwe kitsi utabakaza ari n'ikigobogobo nyumvira gusa wewe nafungiye mu yindi dossier ni ya Simplice na with design ngo je ninje nafungiye ngo yanditse ngo narariye ngo sinishura ngo naratwenze ndo ndavuga nti wa mukecura yinze rero kabaye bisigura yuko ibintu byose yavuze nimbara bamuhaye amakuru atariyo aho kukubaza oya karashobora kuba kaza amakuru yo aho gakaca kugira ngo gasevye umuntu kacaza gutangaza amakuru abandike kibitari kugira gusevye imbere y'abantu akibaga ko makuru yo nubundi azomenyekana poste wagize wanditse ngo mu bisanzwe Nadia ntiyambara impuzu nizo zimwambara agakecuru kacu amakuru gatanga aba yacomye inge gato ndakoye gituma navuze ibi bintu ani gituma navuze nti mu bisanzwe Nadia ntiyambara impuzu nizo zimwambara bamaze kubona tuye tuboro bagira twa tumontage umukobwa yambaye impuzu wo mataye umva ukuntu nyene impuzu wibereye nujya yayiganye kubise kopi ukurisha imera uriya yabonye ati impuzu ndayikunze ringe ndayigura ndayigiye ubucubone kurumena ukunda kubona tuye tuboro urabona Nadi yaziyana ka video impuzu yari yambaye yari karagira challenge umwe ngo y'indirimbo ya Sadu yambaye impuzu za orange iyipana yambara nafisa abavyibusha aha niho igufata ayikacire kure mugabo we ndabiro mengo na mashuka yagiye gusonesha
Mwenga yasoneje amashuka nabi rukundo umva ni kimono. asigaye akina taiko Numva taekwondo umva ni kimono ara hasi. Ifoto basagira bagira hasi. Hasi arere tumeze umenga gatangwe gutangura imigere nko kuya kwa baje turi bambe bya bihuzu bibingana uko. Naciye ndabivuga ati none we muntu. Impuzu nizo zimwambara Sefine. ya gwarabandanije uravuga ngo amakuru yawe na mahopa gusa ivyo yabeshe vyose nivyo yantutse ndi kubibona iyi ni gasopo gusa nguhaye asubire acire hasi ngutemwo sho utari bwabone nk'ubuzima gasubiremo mutemwo sho kumengo iyi post imaze gusohoka nta kindi kintu yigeze asubira guposti wewe nene gana ndababwiye gute gahunda abanyamusaga muratinyitse ngo ngaho Noya gasopo yonyine ati usubire ucire hasi ngutemwo sho acaragira ubwoba erega bizi neza yuko intambara yatanguje n'undi atazoyisozera hajya bakubwira ati umva yitanguriye iwawe ihereri wawe yavuze ati kuri no ncuro tindaronso navuze benshi uyu wewe rero aja kwica umuntu namanyama kuyande iyi post amaze kuyibona nta yindi post twasubiye kubona akwandikako ahubwo ico nabonye nuko yaciye agirane asimbira kuri Shimamanda nawe urumva mfite iyo post ntarakime yivuze ko kuko wewe yarabonye ati ntaco no mwishura ati arandenza arankubisa hababaza haca haza rero post ya Shimamanda ciyanta Shimamanda yanditse ngo we Davis Morales ntujugumizwe n'iryo gufa ngo ni Neri naho ribaye barisohoye ryabuze ico ririha no mu rupangu kaguma kavuza induru uko yenda bisomye niko vyanditse abakeneye kubona yuko ivyo dusomye ari ivyo baca bagenda kwa Shimamanda bakaraba ivyo bintu yanditse ngo niryo gufa sijeje ngene mbona kara kagufa agakecuru ka kumwamuhaguruka ari mu gutemba tumushire kuri ruzeya kuri bya niba bahanuza bakwashi nibikaranga tumushire kwa muganga batagora muri bikaranga umwana w'abana ate agire nukuri Shimamanda urumva nawe abagize nte abayinjiye muri dosi atangura gutukana ngo ako ga none rega ndiko abizi ko kaja gutera ubushebebe nako nyene yataho kigejeje aya makuru none motife ngo gafise umuzungu amupangira afise mu diaspora mu diaspora n'umuzungu wo mu diaspora hari umuzungu avuka mu Burundi none si beje asiatique si yo buzuye waravuze ngo amupangira iki amupange mu Gasenyi ari inzu nziza none wowe ko wari wagiye mu Kigobe kubera amadolari y'abandi none ugira ngo ayo madolari yarusha naganda arusha umuzungu naho nyene bagasohoye wowe nawe uvuga ngo akani kijana ucurasimbira kuri Facebook wishura kuri ya message novuga gahanzwe n'ivy'abandi aho kuja kure uyu muyaga wa aho kuja kure uyu muyaga wa buja utagahitana nkagasoma uyu muyaga wa buja utagahitana kagasoma nturi utagahitana kagasoma nturi ntigafise n'ibiro 30 ubu kagendana amabuye mu mufuko umuyaga utagata muri Tanganyika cyane niko bikaze byane niko ubu rero asigaye yenda kubwira ikintu urabona uyu muyaga umaze kugurura amatsu ati nari nategura 30 by'ibiri wocu muta muri Tanganyika ari umwe ko byari kanditse ko yuko ukamaze ibise giteko niko watabuja uyu muyaga ugakubu ko yavyonze utavyongeka ngo yarukuri birabaza kubura akantu kangana nk'ifyigo gaze ko byagiye mu ivy'amawe asigaye ariho nuko indatwe yagumva darabana n'uyu basigaye agenda namabuye mu mufuko kugira ngo umuyaga ntumute muri Tanganyika ando wewe uri nzoro umuyaga imvura iziga igahindura imisozi n'amazu abetsonye ku biro 30 na yumvira gagiye muri vyo azora gakuruka bibazo ni Krishna bakabira we nawe kutamushirira mu imiyaga kwemba Neri il faut kumura mu isomo
mu majambo make akabona yuko umfete hariho ahantu ugera ukavuga ati ahantu kabise kageza aha hariho limite musinje ntavoge ati mubone ifatira reka mbande nifatira baba nyine bajugumira mugujya ntakiru nukuri anavyumve kuko azokiraba mubuze ibintu vyankanze ari vyinshi nta kintu azoza kwandika ngo kinkange nta kintu akimuzo kwandika ngo kinkure mu mutima kandi wari wamuhaye gaso ati ndagutama bana bagiye bajugumira nari nate urabona none ngo ndagusororere basi nabonye bakoresha umwanya oye namwe atago ndaguhe na yandu posting koresha umwanya aya makuru namugere neri woni bushaka makuru ya ukwere ngo ndaguhe na ayandi yiwaye je nije ndayazi na yandu posting ubona gatacho bintwaye koresha umwanya ngo mukecuru na musaga hagiye agakecuru oya aga post yanse gace karanyica aho yavuga nimba yafutse kute koresha umwanya ago post karanyishe sana avuze okay yavuze ngo ani ngaragize ubwongo ko kataramenyereye industry ngo rero gacara muhamagara ngo aze ngo amusohokane ngo cakomanda ngo gakwavu ngo nakike yose ari nari nataka akomanda kike mama yiri nasaforo muri iminsi rashikiye cyabintu ko bikaze nuze yarare aho kwari kugira ngo aho makuru yiwe bibaze sha ubanza kumutamwe igiturire cy'agakwavu apana bakwavu gusa ni no twamuriyaga kaje kuri hinzi wowe ati jewe nanje hakunda gagakwavu ahubwo ndagutamwe show ni show nawe tugutemwe makuru wumva uko bimera musaga none kashata ko mutavugirwa none kashata wowe ugiye kuraba ujugumizwe n'uyu twongera mugaje sinumva ukuntu ibibazo byo nyine batujugumiza wowe aze ngo ujye natubera ikindi kibazo ucunga tore gato kwenye nangana ni ntuzenya muri uno mwanya ndabizi yuko uko bigenda kose kiganiro nari nati ategerezwa kukiraba n'ubuhe butumwa wo muha ku buryo n'ikindi gihe acumva akantu kiwawe azogira n'ubwo bwo kugashira ku mbuga ngurukana bumenyi aho fete nuko icambe nambe nta kintu kimwe yonyandika ko ngo je ngo kimbabaza cengo inyonyani umva ngo acandike ngo numve n'umutima urasimvye nguva huri ngo numve nyati ndabuza amahoro kugira ngo noza gutora nimero ze ndamu telefone ndamugire ngo sorry iryo jambo ntazigira ryumva riva mu kanwa giwa nzi wanje atiteguriye ko atanguje intambara atumva vyanse mu migebe doja mu ngumu urukurumva iyi ni bato oya ntaje ntabara twongera nujya mu nujya wocha umuntu probleme nangiye guhombesha igihugu erega arabaze kubona mu mikino ya judo karate biki barabe umuntu anganya ntibashobora gushira hejuru y'ibiro bamaze gupima ibiro ubona nka kanere gafise nka 30 baca bakarabira nkunda afise nka 30 nibo karabira ufise 30 oya baratishaka kangana ko tukarabe ufise 29 basi abariko bagwana bakine barabe ufise ibiro wewe cha wica umuntu nari nati cyo ndamukundira umwishuye ntiyihotse amaze kubona post ya Shimamanda yaciye agira post yandika ngo ibisuma birashigikirana cagipede gifyeta iminwa Shimamanda ngo kiriko kinsotora yashigikiye umusuma nkawe mbega kakabone ko yasavye usubize inoti ya Jerome umvise ya migeri biri mu kiburi umvise ya migeri biri ya montage nakakabone arabigiyemo mbega kakabone ko yasavye usubize inoti ya Jerome warabikoze na Jerome abigiyemo uravyumva nikaguma hamwe uzofuko kujya ufungwa jewe ubuzima ni sample urabona neri gituma atabwenge nkafise mu bwonko nirashobora kuba abura akantu mu mutwe urumva nk'akavise mu bwonko kugara ubundi bwonko rero buguma buseseka bona iyo igikombe gitobotse hari utuntu tuma tuvamo rero fend off bizogera igikombe kiri mu kibe vide rero urabona ukunyina yatobotse mu mutwe haguma havamo duke umunsi azosanga yisanze bagiye kumutera biga bishinge bingana n'intuzenya ni gute ashaka kuvuga ngo umupede Shimamanda afise umugore Shimamanda afise umwana kubera guma vyeti arubatse oya urashobora gusanga n'amakuru yiwe afise yuko ari umupede rayizi yuko amakuru menshi tuyakesha nari nati nababwiye n'amakuru mukesha nari nati n'amakuru nari nati n'ikijuru na rero muratubwira ko ari igipapuro kigenda nikiyuti nari nati ni umve ni akiwacu
niwe amakuru menshi usanga tuyakuriwe y'abaririmbyi sirtu y'abaririmbyi babikora bari kumwe ko Shimamanda yavuze yuko ari gipede ubu rero n'amakuru yo muri Amerika arayazi usanga bisa amapreve yuko Shimamanda ari umupede uramaze kubona iyo urarota ikintu kakabone yishuje inoti za Jerome ivyo rero igituma ngaho mvuga ndi nata makuru atanga ntayo abafitiye preve yari kuvuga ati Shimamanda wewe ufise ibini wakoze kuno agafuma bishamwe n'abandi bantu ya yes cross cyangwa yakoreye inabi mbwa bigaragara bifise bigaragara nyine abantu barabisha amaso kavuga ati kabisa ikintu kiragaragara none gasha ibi ngo kakabone ngo ramanze ugende musubiye ubwire kuno ivyo bihuriye n'ivyo kandi ariko yishura Shimamanda karavanga ibintu ibi bintu ko bitaja korohana ehesha ndabatuye bantu b'Imana gafoto rero sasa yifitiye wa mwega nako mvuga ngo ngerawe musazi kumbe yasaze kera umuntu asigaye yambara n'amashami ku mutwe basigaye yambara amababi turi muri Eden muzumingo uyu musatsi mugire muzumingo uyu musatsi mushasha nibyakunda turaza kuyimuha cameraman ayitemo none turi muri Eden ni kwambara amaboko ega gafise iminkanyari kagakecuru Shimamanda yaruka kuvuga yuko Nerinata ari mu 80 ashobora kuba biragaragara 40 ningaye ngo ari mu kugira ngo muri monopole biragaragara nenga ega kari mu gutemba yo Yesu mumuhora ikirere ndanakagiye n'impura aba n'amashami kari kambaye bazona ako imvuga arashobora ko yarasaze ahubwo bwa mbere na mbere arashobora ko yarasaze agafoto ni Shimamanda yagaposti none uyu wani ubona ko ari yavyamye ngo ari montage Shimamanda rana n'umuntu mwiza yaragerageje gufuka nganya kugira ngo n'umuntu mwiza kandi niko aragatandera kabisa nakabanya gasa turi muri tourisme yo kwambara ivyatsi nesi muri ete numurobere none katuri kuri byo tuzi muri filime barobere bagenda bambaye ivyatsi ku mutwe nirambo kubisheke agaje kugombora umwana Shimamanda amaze kubona iyo post ya Nerinat avuga yuko Shimamanda ari umupede nyakubawa Shimamanda yaramutayemo yaramusutsemo kuyibasomera yose kuko iyi text yo twara nk'iminota nka 10 Shimamanda yaranditse text kugira ngo yisome ngira ngo ufata nk'umwanya wa 30 minutes gusa ugiye kuraba yari karavuga yuko abantu batinya Nerinat atabona ingene bamutinya aravuga amajambo menshi aravuga yuko ngo kano gakobwa nako harabarundi bamwe iyo kavuze nza mbona banditse ngo ako karakaze karakwerekaje urumva nkashishwa uwo bavuga ngo arakaze nkasanga nigufa rivuga nk'inzogera Shimamanda nayo atamushiriramwe oya sinta yavuze ukuri umuntu bamuvugisha ukuri igufa ari igufa turivuga tuvuge ko ari igufa riko inyama atari riko uzora mu isoko ugiye kugura ati migufa ntuvuga ngo kandi iyo ugiye kuvuga ati migufa niba bakugira imirongo baguha inyama baguha rigaragara uko ari savye nawe ni igufa nagwe kari igufa rigendana amabuye ku mufuko kugira ngo ntiyave riguruka ariko Shimamanda umengo yari ntibagiye yari yaravuze yuko atazusura kuvuga kuri Nerinat ariko amaze kubona injya post ujya korera mukuri arabona ati nkaka kagarutse gutera induru karasubiriye benda ndakibutse ko nkihari cyandika text y'iminota kugira ngo yisoma nk'iminota nka 20 je ndagufanije na kwijana uramuha igitabo kimwe umva kugira ugisome umanze gufata umwanya ukabapose nabo mari muri kuvuga ati manze mukuri induru dusome ubwo ko tubona yuko Shimamanda yatanguye kuvuga ariko arakuvugira ubwo ntushobora kuba waramwitabaje kavuga ati mutama Shimamanda ko mbona wa muntu ndembeje nako oya just nta muntu n'umwe nitabaje ndumva nta muntu n'umwe nitabaje ngumfasha naka kandi ukifasha Shimamanda rero ya profitiye mu kavu oya Shimamanda yabonye ikirukuri ego ugera umuntu avugira ikuri ndetse kandi ku muntu ngo kuri jewe nabandi urazi kabavugira abonye umuntu akavugira kandi cyane kuri aka kavuga ibunyoma abashatse kugira ngo agaragaze ko Neri mudakwe kumuha umwanya ngo mumwizere ngo mumve ubujambo avuga kaya karabesha kuzemo urusaku ibinyoma urumva n'umunsi azopfa ujya nazoturika akajya ku rusasu urabona ku rusasu ari umuntu wako umuntu wako mengo ni umuntu w'inkoho bama mu kuvuga niyo uzomuti pa Neri ibi bintu bakusishonje cyo abantu bamukwiye kumenya yuko Neri atakintu cy'ukuri atanga nta nkuru y'ukuri atanga kuko nta matohoza yimbitse akora
agafata ibihuha umva muri za kera twarakunda kuvuga ngo hasohotse amakuru kuzumva ati mbega namakuru atanzwe kuri radio cyane ni radio munwa twarashaka ko radio twa tuzi ko radio munwa ari joke babandi bavuga utuntu nyene badafitiye n'ubuhamya bashiramwe umunyu umva bavuye ati naka yakoze barenza cyashira ko n'utwatutse n'utwatutse aho hantu irazi gito narigenze ku cantu tuko turatera inkuru abagenza caza umuntu icara inyuma baratera inkuru abo nyene abantu batanye gutera inkuru twe twanumye turi muri urumva umuntu ari inyuma ari namuye ngo urazi ko naka acavuga umuririmbyi kandi wa kera urazi ko yapfuye ushaka kandi mu gupfa ngo shanga baramugonze cyane bako muri twe turi kubajyana ngo bamugonze cyane urumva rero nawe ni nkuyo ni radio bavuga amakuru badafitiye oya ni radio munwa ni radio ntabwo bufise yuko Neri Nat ntiyaboneka kino kiganiro yuko ibintu bizava bihangara gusoma turavuga umukicu turi muri operation mukicu ukazana karanja mu mutwe ntabwo bufise yuko umukicu ashobora kubona kino kiganiro akaca gutamwo sho nayisumba iyi yinya wamutayemo kiretse gusa kazosongura umunwa nkujya w'ingugi bazwa ikiganiro ciwe akaduzana kakaboko resa sumengo ati majama make bazore bamwima mikro avuga mikro kirida romo mugani waro kina kudavuga ngo kirida akaboko kirida kuguru kirida yewe je nta je sintinyanere nuko isi ntinyanere mu majambo make uriteguye yuko ni yakwishura sho izobanda baduhe terrain dukosorane tureke na tele y'ikindi kintu tele yaba numve tuve muri plan B tuje muri plan mushyiremo ingo muri migere kugomba kwica umuntu oya jenari abantu nkeneye ko bakujana mu mpimba utaraheza kuriha amadeni y'abandi y'amadolari tuzojana na net kuko we ivyo afise dossier ndushanere dossier afise kakoroye inda gafise ibintu byinshi bakagiriza yeje mpandara nkaraba post nkabona eko kamana hajya umufu ntiyinuki nako gukorora inda karimo nayo wabonye nayo wumvise tubwire sindo mu journaliste ya bintu kumengo birakomeye cyane kumengo birakomeye nimba ka miziki kugira ngo shayantuka niyo ndanye yakoroye reka twizere yuko kino kiganiro azokibona hama ngira ngo azokikosora sho wamusezeraniye birangiye yimuhaye ujye ngo yikosora uramaze ko na satani wahebago uzombwira umupfumu umurozi abapfumwe umurozi yahevye kuroga ngo nuko umuntu ngo yamuvugishije oya azomva ko jewe azovuga ati kiya n'igiti kiturigwa narabibonye ubwo nantu uzabumera nka Chimamanda hama uzuravugira abandi azoba yavuze oya jewe mu buzima sinzi kwinjira mu buzima bwanje sinzi kwinjira mu bintu bitandaba ibitandaba ni bitandaba agenda kora amafere yiwe yose agenda akaba abumva bagira ubwoba agenda bamushikire bamusaba imbabazi bamukubita izo nkoko nayo makike asha boze je ntazi byo nzorabako kiretse umuntu umwe gusa zinjirira uwo muntu umunsi umuntu umwe zinjira uwo muntu ni inde tugende tumumanye oya ntawe mvuze no Chimamanda oya Chimamanda nzomwishoboza Chimamanda n'umuntu w'umugabo kandi ari umuntu w'umugabo je novugira uri umuntu w'umusore cyangwa umugabo uri muri industry nereka zo gukanga turi nawe uzoburimbwa mu zindi harahiye kumengo basadbi bose ahora bubaka basimbizi bose arabisa baramwikunkumura ntari jana cyo ngo ndasatbi ntari jana aramubwira ati asha aramwishura kene we muntu mfana ati tubarekane na simbizi umva umuhungu cyangwa uwo wese ari mu industry w'umusore azokangonanira kapababiza bazoca bamwambika ikanzu oya wowe doce kenda biyambarira ikanzu nka nuze umugore mu bandi ni famba nakoresha umwanya oya famba koresha umwanya azagana yitera kuri famba z'abazomukare bajya n'abandi byagubutse baga nibo murabira ijisho bon reka tugushimire kubona waduhaye kano kanya kugira ngo ushobore guha umuco abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi baba bariko barabona ibintu baba bariko barakwandika ko abataba bafise umuco abavuga ati bon izo noti mbega none ujya muntu ashobora kuba yaraziriye ariko uyu mwanya ko ushobora kuba ubahaye umuco nibaza yuko ari sawa gusumba aravuze ngo egasenda ndavyumvise atirika tubashimire ndavyumvise kuba muhejeje gutanga umuco ku bantu bari bafite amadidane biyumvira ati izi noti yaraziriye canke ibintu byose ba wavuzwe ko byo gufungwa n'ibiki ariko ukaba washimye gutanga umuco imbere ya kamera
ku kintu en fait ku kintu c'amafaranga bavuga umuco je nzotanga kuri ndafise ama preuve agaragara nimo umuntu aretse apabize hajya kenshi uzorabe iyo ugize akantu kayerere ntuzobona abagenzi bukuri n'abagenzi binjyajya cyane babandi bakwanka ugaba tarabikubwira urumva ko kayerere kabaye ntazi ko je mfise umuco ntazi ko mfise ama preuve ngako mahera je yanshikira nkayatanga canke ngo ndayafise uko tanakimwe nigeze nta yego ndayafise yose ntavyazi we yashitse anyataka bigaragaza yuko amfitiye akantu rero nanje ndaramwikunda ntivuje kumenya ukuri oya kandi afitiye inzigo erega hageze urabe y'umwansi wawe hagize akantu kamubako nturatoza ngo umenye karuku uvuga ati imana ishimwe uduzi bigati yo ntabwo imana yoma bakamushira mwibuye nico mwifuriza rero ivyo azonyifuriza nta na kimwe kizigira kiba ahubwo wewe umunsi nzotanga show umunsi nzotanga vyose inkuru yose y'ijya dossier yatanze azomaramara vuba ndamufitiye impuhwe azomaramara azobona nakwira nakuntu azobona ko yataye umunwa w'ubusanga amafaranga ivyo nivyo abakunzi b'umuziki baba bakeneye kugira ngo bashobore kubona ukuri ku bintu biba vyavuzwe ko twumva yuko ubusanzwe ufise ama preuve kuri ivyo bintu Nerinat yari yavuze yose ndayafise na kintu kimwe nafisa mu majambo makumubwiye ati jya mu butungane uzane mandadari wenda kubaza kazo kimwe muri Eden muri ubuzima tubayemo urukumva ko hari umuntu yoza araguha amafaranga nkayo uzi kazo yaguha igihe kinini mu kuyatanga ntutware ikimenyetso cy'uko yatanze abantu babaye turasara abantu babaye nayo wacha wandika urumva ndasara nubwo nawanze yuko uri mukuru wanje nubwo nawanze kuri mukuru wanje ari kintu baza barantisha ko nkakugenda gushikirize ntegerezwa gutaha n'ikintu kigaragaza yuko amahera yaguhaye canke cyo kibashikije nakiguhaye rene nakabaruba nakarobezo reka rero tugushimire kuba waduhaye kano kanya tukicarana nibaza yuko turi muri benshi washimye gufasha ukaduha amakuru atari uko novuga ngo dusumba abandi bose ariko ari ukuvuga ngo bano bantu ko babinsavye reka ndabikora uko turagushimiye ego kandi ndabashimiye ikindi abamenyesha makuru n'ibindi bi journal bashaka kwandika kuri ibi bintu iyi nkuru vraiment yago karobezo muyihoze muko mutumwanya ateye intambara izotangura mu rugo rw'iyi izotangura mu rugo mubiri wihere mu rugo mubiri wenyene rero ikintu gihari nta nkuru je ndoso nta TV numfete navani kugira ngo abone ko ivyo nanje yanyagirije nzovyishura ko mu nyuma mpamvu nemeye gutanga ikiganiro nukuri nabigere ndiko ndatanga kuko je sindi muri Mukecuru Media Tour umuntu ndazunga mvuga Mukecuru uriko urumva gusa hajya mukukubita umugere uri namwe mukubita rimwe musohora rimwe na rimwe niba murabani nanze ikiganiro kimwe je naganiro ndiko ndakora ngo Mukecuru Media Tour ngo nza gutanga iganiro kucumwe ngo nerinde Mukecuru ivyo bari gusigura ni vya bindi nyene bavyumvira hanyine nibi bavyumvira hanibi